mwe mwavuze muti mushaka kurangisha uyu umuntu uyu mufasoni Yego. yitwa nde? Yitwa Louise. Dusabimana Marie Louise batazira Mariam. Dusabimana Marie Louise batazira Mariam. Mariam avuka he? Avuka mu Kayanza Ikabarore. Hanyuma muruje kwijambo rero yaburiye he? Yaburiye muri Saudia. Mubandanye. Yaburiye muri Saudia yagiye gukora. Hama arakora adahembwa. Mu nyuma ku mezi abiri hanyuma ku 11 no ku 12 ntibamuhembye. Ukwa mbere niho bamufashe baramutwara mugira ko bamutwara kuri ofisi. Abana baramukubitagura yararushe n'ubuzima arisabira wenyine ati je shaka umuntu ware kuri ofisi. Baramutwara kuri ofisi ahageze amazi baca baramukuraho baca bamutwara ku yindi ofisi ahantu mu misozi. Twaherutse kumwumva ari agihashika tubwiye ati ntiye telefone shiramo carte simu ngira ndabamenyesha yongeze ati bantu waya ahantu mengo ni ruguru niyo nicaye kurya kunwa nta kintu na kimwe turonka turahuko nyene ati munsengere. Twaherutse ijo jambo gusa ati munsengera hondi nta kuntu. Rero twasuye kumwumva ku bico gihe no kugira tumutore atubwiye ati hari umurundi sanzeho nawe we wararonsi yaje niwe yarantije telefone shiremo carte simu kugira ndabaha makuru. Rero ku bico gihe turasubira kumwumva. Yavuye mu Burundi ryari yarungitswe na agence yitwa gute? Yavuye mu Burundi mu kwindwi ku mwaka wa 2024. Hanyuma yarungikwa na agence yitwa gute? Agence ya Murungite niyo mu Kigobe aha imbere ya Université d'Irak. Niyo pancarte nabarungikiye narayifotoye namye yo kumubaza bambwira ngo ntibaza amakuru y'ivyahariya ngo nitwimenye. Donc yaramurungitse hanyuma agezeyo icisa nk'umutaye nta no kongera no gukurikirana ngo bamenye ati wa muntu aracariho oya. Nibasuye gukurikirana nubwo batamuhembye twaragiye kubaza agashahara kiwe batubwira ngo gafise uri kuri ofisi yo muri yariya muri Saudia. Kuri ofisi bagiye kubaza kuri ofisi bavuga ngo basibisa ko bayarungika ngo mu Burundi ngo akayatora mu Marundi ngo kandi hari ayo bakatako aravyemera ati nta kibazo ariko bukeye yashidutse abona bamutwara bamuta aho kuri ofisi yindi. Iyi agence yitwa iyo ofisi yitwa agence de recrutement de travailleurs immigrants burundais vers le transit. Rero nukuri yamamwe ibintu subwa mbere mbonye abakozi bayo badakurikirana ahubwo abantu ngirira ikigongo n'abantu baja kuyicamo gusa vraiment kuko si rimwe si kabiri kweri. Hanyuma mabandanye mutubwire rero none amaze kubura amafaranga amaze gukora adahembwa kubera iki yabandanije akazi? Yarahagaritse ababwira nti shaka mu ntware kuri agence kuri office ashite bamuhenda ko baca bayamuhera kuri office. Ararindira ko bamuha bukeye niho baciye bamutwara aho hantu kure ngo umengo ni muri interieur. Yagiye saa moya y'ijoro bamuhenze ko bamutwaye ahantu gukora saa moya y'ijoro. Yafiteyo aho hantu yagiye mu misozi saa moya n'inusu y'agatondo. Yisanze ofisi yindi ahantu muri interieur atazi ngene yahashize. Urumva urwo rugendo rurerure rwose bagize yagiye saa moya y'ijoro akisangayo saa moya n'inusu kuri ofisi muri interieur. None mwebwe nk'umuryango wiwe mwaciye mukora iki kuko twumvise ko mama wiwe ariko aratabaza mwe nk'umuryango wiwe mwaciye mukora iki? Twashine tuja tumaze kuvyumva uko twagiye kuri iyi office mu Kigobe uwo mudamu aramanza kwanka kutwakira mu nyuma tubamusanze
atubwira ngo azodukurikiranira ngo kandi bararungite ngo tuzoyaronka mu marundi turavuga ati nta kibazo kugira basi wacu turongene agaruka dusubiyeho mu nyuma twasubiye gusangaho umuntu n'umwe kuri office waragenda tugasanga nta bantu bahari twabatelefona ntibitabe gushika n'ubu turatelefona ntibatwitaba. Urumva rero iyi agence irakora canke ntikora mu majambo make iyo bigikora canke ntikora irakora kuko iguma irungika abantu kandi n'abantu baguma bajayo. none abantu baja kuyicamo gute kandi wumva uwiciyemo basa n'upfuye batongera no kumukurikirana? Natwe nivyo tudatahura kuko twarabituye baratwita mu bwa mbere ngo bazodufashamwo mu nyuma ntibasubira kutwita batunahagiye kumurondera uwo mudamu tuca dusanga si hari. Hariyo kundi ahakorera yitwa Ismaili w'umugabo wewe tunamutelefone ntiyitaba twakuyeho tumumenye uwo Ismaili. None ibintu nk'ibi birabaho mu gihugu hanyuma abantu bakaguma bakora kandi baba bariko bakora amakosa nk'aya yo kurungika abantu kuvuga ngo basafirishije abantu kurondera ubuzima hanyuma uwo basafirishije ntahembwe ntanavugane n'umuryango hanyuma ejo bundi bakagenda gusaba lisansi bakongera bakabongera ati guma mukora neza mwebwe bakabashimira. Ibintu leta ntibimenya nibaza ko uwo munsi bamenya iki kintu bita agence de recrutement de travail burundu immigra burundu vers l'étranger nibaza ko uwo munsi bakimenya byibuze baze batume banacyugara none ko ataco kimariye abantu bagicamo. Ni atari inshuti yanje je nibaza ko ifise amanyanga ikorana n'abahariya muri Saudia nyene kuko ntibitahuritse ukungene kuri biro ya hariya bovuga ngo azoshika mu Burundi baja kubaza ngo tuzobibakurikiranira urumva bakadukina badutererana. None nka wowe kuri agence ya Saudia warahamagaye iyo uhamagaye bakubwira ngo iki? Yino twaranishikiyeho kuri biro batubwira ngo bazobikurikirana zabo ngo amahiza heranywe ngo bazoyadoha mu marundi ati nta kibazo ngo kandi hariyo bazokata ati nta kibazo kugira aboneke uwacu tumutume kwa garuka ariko bukeye kabiri baciye babizimangira rero tugira ubwoba fasha kuba yarahuye n'ikibazo kubera amahera twagumye tuyafatiriya cyane. Nshaka kumenya twibukanye yavuye nubwo wabivuze unkundira bisubiremo yavuye mu Burundi ryari hanyuma agence yamusafirishije iri kiragaragara hanyuma yahembwa iminsi ngahe yabuze ryari? Yagiye mu kwezi kw'indwi muri 2024. Iki niyo tutibuka neza muga hari mu ntango mu kwezi kw'indwi yagiye muri Saudia muri 2024. Ukuntu umwaka uheze hamwe arakora biranka bamukorera ahandi niho baca muheranira amezi 2 bavuga ko bazoyamuhembera kuri office ashitse kuri office ako niko kumufunga niho bavyuka bamutwara kuri iyo office yindi yo muri interiere dore kumva itariki 11 y'ukwezi kwa mbere. Naho nyene yaratiye telefone ngo bari kumwe hafi kugira tubwire amakuru ko ahantu ari badafungura batanwa ni nko mu bugaragwa. None badafungura batanwa yarabayeho gute? Urumva mu bisanzwe ngira ashatse kuvuga ko ntaco baronka banywa bagira urumva ni hamwe baronka rimwe bagiriwe ubu. Hanyuma nta kindi mwongeye kumva kuva icyo gihe? Kuva ico gihe yaje kutubwira ati ndahantu hameze uko hantu mengo ni ruguru nagiye saa moya y'ijoro nashiteho saa moya n'inusu y'agatondo aho hantu. Kuva ico gihe turasubira kuvugana na telefone yewe nticamo nta n'agakuru nakamwe. Gusa ahantu dufitiye amakenga nuko kuntu twahumye dufatiriye ayo mahera abo hiyo bakavuga tuyatori no bakaturangira iyo tuja twaja ahandi bakatubwira ngo bazobisubiramo muri Saudia hamabuke twera twabibandanije tukumva nshije kumva gakuru kiyo.
bo nizere yuko hariho hatabuze abantu babashoboye kugira icyo badufashije kugira ngo aboneke bashaka kugira inguvu hanyuma akaboneke. None mwe musaba iki? Twashaka ko yoboneka tukamenya amakuru yiwe nuko ameze. Inimero z'irya agence mbe murazifise? Nimero za agence iyi nyene yo aho mu Kigobe nyene. Iyo uwo mudamu ega ijya niyikomeye. Hariho umugabo witwa Ismaili niwe twaguma dutelefona. Reka nanje ndamutelefona kandi. Ego. Ariko kandi nabo gira icyo badufashije kugira ngo aboneke badufashe kuko nk'ako ageze ngaha ushobora gusanga hariho nk'umuntu yamubonye ahari mw'ivyo bice nyene hanyuma agasha dufasha. Naregeze gutangara umunsi umwe nakoze inkuru nshira umuntu ngaha kuri YouTube kubera ariko nimero zanje nza mbona umuntu w'umwarabu andungikiye ifoto. Ego. Andungikira ifoto andungikira iyo umuntu yamufotoye yicaye ahantu munsi y'igiti ebana yara asa n'uwasangutse aduma ko rusazi kweri aramunyereka umuntu w'umwarabu hanyuma aca bukeye aca ndungikira audio arira hanyuma ndamusaba nyamwarabu ko yozomumpa kuwundi munsi ugira gatatu aramumpa turavugana twaragize inguvu vraiment yahemutse atashe yageze mu Burundi n'ubu ngira aravuga ati hariho ati Imana irashobora kongera umuntu iminsi yo kubaho je narabibonye ati iciye muri Daniel niko avuga yivuga amazina mugabo urumva si je nabigize n'Imana yaciye mu uwo mwarabu hanyuma araturungikira yaragira nukuri cyaje gitangaza urumva yayibonye iyo nkuru kujya kuntu ngira ngo Saudia nkahera kuri Saudia hanyuma nkashaka ifoto y'umuntu hari igihe ubushyiramo n'amatekste y'icongereza avuga ibijanye n'uwo muntu rero urumva yaramubonye abona yabonye iyo foto nukuri aradufasha ndavuga ati ni gitangaza ni gitangaza Imana yakoze. Acha twizere nongira birakunda kuko hariyo n'umudamu wa hariya nyene twaza turavugana muri ico gihe cyo kwishuza ayo mahera. Inimero yose iraba nkayigwa yo muri Saudia. Nayo yima nta kibazo. Urayiduha nayo kandi n'abandi bamenye amakuru k'uyu muntu bashaka kuyaduha uko biri kose inbox. Ego reka ndaguyo yo muri Saudia ndagwe niyo mu Ismaili. Murakoze. Nyuma tacho mwongera ko dusezerane ariko twizere yuko umuntu wanyu agiye kuboneka. Turabyizeye cyane Imana izobikora niyo reka ngo agende uko n'ubwana Steve. Yarafise abana. Yarafise abana babiri baguma barira babuza amahoro mere ngo nabazanire mama wabo. Rumva abona umengo mere baramutwaye ati nzomubazanira rumva baguma barira umwanya wose baguma barira umwe afise umwaka n'amezi uwundi afise imyaka 7. Yego. Mbo murakoze ndabashimiye. Namwe murakoze cyane. Yego. Hanyuma nshuti bakunzi banje jewe ndashaka kwisabira ikintu abantu n'ukuri mu nkurikira zamaramfasha tu reporting izi agence ataco zimariye abantu none kusafirisha umuntu vraiment kuva mu kwezi kwindwi akaba ntaraha no mafaranga n'umuryango wiwe n'umunsi umwe hanyuma ukaguma wumva ngo ukaguma uhamagara abandi bantu basafirisha ibi bintu muva bidateye ubwoba kwere kandi iyo umwaka uheze nimba ari imyaka ingahe baragenda muri leta ati nyaboneka ibikorwa byacu byagenze neza ongera mutwongere uburenganzira bakaronuvera uruhusha baguma bakora nimba ari umwaka umwe nimba ari imyaka ingahe atacyamira bahenda leta vraiment nk'uyu bakwiye kwiyaranja agahembwa akanaboneka none ubu ntibaza umuryango w'ubuntu zahari kuva mu kwezi kwindwi abana biwe bishwe n'inzara banamubuze ibi vyonyene ibintu bibiri birakwiye n'imiburi yuko
byohagurukirwa ukamurungika uca umukurikirana byibuze ukozana na telefone. None raba n'umuryango waragiye ati nimudufashe ntacyo bafasha, birateye isoni. Reka natwe twikore kwizi nimero hanyuma turabe yuko uwo muntu yazoboneka, kandi ku nguvu z'Imana nibaza yuko azoboneka. Je birambabaza ibintu nk'ibi kuko biba keshi vraiment. Birambabaza cyane gose kuko twama twasemereye izi agence zira kwegeranya inoti gusa, ntizongera no kuraba iyo ryahumye uyu aba yabahaye amafaranga. Ndabibutse ko ntibabasafisha kuri gusa, abanza kubaha amahera. Murakoze, ndabashimiye mwebwe mwumviriza kino kiganiro kandi bakagira icyo mudufashije kugira ngo umuryango uronke amahoro. Murakoze. Uwacu tumubonye twonezerwa. Tugiheza kuvugana ubwo nyene n'uyu mupfasoni yaranterefonye kugira ngo dutabarize uyu mwene wabo. Je naciye ntangira kwandikira ni nimero yampaye y'uwo muri Arabia Saudite. Reka murabe ikiganiro twagiranye, hanyuma duheje kugiranira ikiganiro naciye mpamagara uyu mukobwa, uyu mupfasoni nyene yampaye amakuru, ndamubwira uko bigenze. Reka namwe ndabereke n'ikiganiro twagiranye n'uyu muntu. Nariko ndavugana n'uyu muntu hanyuma turandikiraniye message, urumva natangiye. Uranyumva? Uriko uranyumva neza? Nariko ndavugana n'uyu muntu, natanguye ndamwibwira, hanyuma nyuma yo kumubwira nanamusabye yuko yatubwira ivy'uyu muntu. Ambwiye ngo hari umuntu witwa ngo wazamu ngo niwe abizi ngo kandi ngo we ntabyazi, acagira ko anamblock. arabizi kuko niwe yamurungitse ko twariko turavuga ati bati amahera bayamuhara nk'ukwazi, urumva ko yakublote burya arazi ivyo barimwo. Ubwo rero iki kintu bita wazamu ambwiye je ntaco nzi. Wazamu ni iki? Urakizi? Je naco yarawugira ashatse gucanganya kuko uwo nyene niwe yanatiye atubwira ibijanye n'ivy'amahera yiwe akatubwira ngo namunukiye no kuyindi office. Iyo joro bamutwaye ni nawe yatubwiye ko bamutwaye kuyindi office bamuronkeye akazi. Yabanje kumbwira ngo duhamagare ngo mu Burundi ndabwira ko bidakunda. Ndabwira ati nzi wewe mu Burundi duhamagara iki? Yarambwira ngo Gerageza ubwoba kubera tutabariza abantu. abacambwira ngo hanamagara ngo wazamu. Rero none uyu muntu urumva si Umurundi ariko iryo zina kubwiye si Umurundi mugabo uyu si Umurundi n'Umukenya muga ni uwo kuri iyo office. Ego, okay. Reka rero ndaza kubandanya nca ahandi hantu turabe ko byokunda, mugabo urabona yuko biteye amakenga kuko mu bigaragara asa n'uwabikwevye. Ego arinda ko broka nuko afise impamvu. Asa n'uwabikwevye. Je nashaka yuko nyine tuvugana akambwira byose ariko ntiyankundiye. Sigura rero ko afite impamvu. Nashaka ko tuvugana byose. Namandika message ya mbere, namuhaye za foto, ifoto y'ikigo, ifoto y'ikigo ihavuye, ndamuha ifoto y'umukobwa, hama ndamwandikira ikirundi ko twafuza kuvugana kumenya amakuru y'uwo muntu. Arambwira ngo hamagara ngo office mu Burundi. Ndamwishura turishurana gishika naho aciye ambroka kuri message ya nyuma. Ndambwira ati
uwazamo ninde mumbwire uwazamo hanyuma ucumpa na nimero ya telefone yiwe acaramboroka. tugeragereza turabe ngira ico yiyagirije. Tuba murakoze. Ego. Inshuti zanje nuko uru rugamba ruragoye cane, ruragoye gose, ariko hamwe n'Imana abantu bazoza baraboneka, n'uyu twizere ko azoboneka. Mwabonye rero ico nico kiganiro twagiranye, birababaje kubona ibintu nk'ibi bishikira abana b'u Burundi, hanyuma ababarungitse baguma biraramiye kandi bahenda ababahaye uruhusha yuko ibintu bariko babikora neza. Bano bantu bakwiye guhanwa, ego bakwiye guhanwa n'ukuri. Uwogira icyo adufasha kugira ngo umuntu aboneke wese arahawe ikaze adufashe.